twabonye yuko Afrika dufise ibintu byinshi byo kurata, dufise ubutunzi butari buke, dufise urwaruka rushoboye, dufise abakenyezi bashoboye, dufise n'ibindi byinshi, amatungo menshi dushobora kurata canke dushobora kuvyaza umusaruro. Icyatumye dukoranya iyi nama, iki kiyago kugira ngo tuganirire abantu abo dusangiye ibikorwa, abarundi muri rusange, abanyamahanga bose bari ngaha. Murabona iyi nama yari inama ihambaye cyane, twakoranije amakaminuza, société civile, abamenyesha makuru, abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi, kugira ngo tuganire ku ngene Uburundi bwogira ico buterereye kiboneka muri kino kiringo busanzwe burongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ibishoboka rero ko twokora no kugira ngo turabe ukuntu Afrika, Uburundi cyane cyane bugiye imbere muri kino kiringo, tushobore kuraba ibintu twoshira imbere kugira ngo Afrika itera imbere. Twavuze muravye ibyo twavuganye kubijanye n'amazi meza, twavuganye n'ibijanye n'iterambere, twavuze kubijanye n'intererano y'abakenyezi n'abakiri bato, la jeunesse, twavuganye ibijanye n'impunzi, twavuganye n'ibijanye n'urudandazwa muri Afrika. Murabona twavuze ibintu byinshi gose, kandi ivyo navyo bagiye batanga intererano, ivyumviro twashobora gufatirako kugira ngo mbere no hanyuma natwe tuzogira ivyo dushikirije ibindi bihugu. Hanyuma igikuru nuko twogira isemo, nivyo tuzoba tudashoboye kurangiza muri aya mezi asigaye, tugira isemo abandi bazoherako. Mu bisanzwe ibihugu bya Afrika ntitunganya ubushobozi, hari aho usanga hari utugorane tumwe, ariko igikuru nuko twumva yuko twese muri Afrika dukeneye kuja hamwe kugira ngo twiteze imbere, kugira ngo tugwanye ibi vyose bituma haba ingwano, haba impunzi, canke haba umutekano muke. Ico rero Uburundi burafise ico butanga. Twavuze cyane kubijanye n'ingene Uburundi ibihe bwaciyemwo bwabubereye isomo, kandi iryo somo naryo rishobora gufasha ibindi bihugu biba biri mu ngorane nk'izo, kugira ngo byigobotore bive muri iyo situation, hanyuma bitera imbere. Baragira ico bashikirije. Twabonye yuko Afrika dufise ibintu byinshi byo kurata, dufise ubutunzi butari buke, dufise urwaruka rushoboye, dufise abakenyezi bashoboye, dufise n'ibindi byinshi, amatungo menshi dushobora kurata canke dushobora kuvyaza umusaruro. Ivyo tubifise, ariko hariho n'intambamye. Twavuze cyane ibintu bijanye no guhanahana ibidandazwa, turavuga ibijanye n'ama infrastructure, ingene ata mabarabara hari afatanye ibihugu, ingene ata nzira z'indarayi zihari, canke n'indege nyene zifatanye ibihugu vya Afrika ingendo kugira zorohe. Ivyo rero twabonye ari intambamyi zikomeye. Twabonye kandi yuko n'ibivuko turafise ibiyaga bifatanye ibihugu. Muravye nka ikiyaga Tanganyika kirafatanya ibihugu bitari bike hano mu karere, kandi twabonye yuko binashoboka yuko dushobora gufasha Tanganyika tukayikoresha igafatana na Ocean hariya muri Afrika y'Epfo, ku buryo ibidandazwa biza bigashika impurungu, bivuye impurungu bigashikira muri Tanganyika, kugira ngo turabe ko ikiguzi cyo kwikorera ivyo bidandazwa, le coût de transport ishobora kugabanuka. Twabonye kandi yuko hariho kandi utundi tuntu tudutambamye bita barrière non tarifaire, bavuga bati twoje hamwe tukaraba ingene ivyo bintu twobigabanya, kugira ngo nk'ibiguzi ibidandazwa bivuye muri Afrika y'Epfo canke bivuye muri Senegal bishika ata amataxi menshi, ariko kuko
uko ibigenda biratozwa amataxi aho biciye bizoshika aho bigurishirizwa destination finale igikuzi cyabaye kirekire cyane. Ico gihe rero muri ubu turiko turagavye guhana urudandazwa, korosha urudandazwa, guhanahana ibidandazwa muri Afrika, zone d'échange de libre échange africaine, byotuma amataxi agabanuka. Amataxi agabanutse naho le dernier consommateur, aho umuguzi wa nyuma usanga aguze kuri makeyi, hanyuma n'umwanya wuko bifata mu gutamwa ibarabara, kuko aho bishitse birahagarara bakazokontorora, hari nabo banza kubikura mu makamyo canke mu makontener kugira babiharure babone kugira amataxi. Ivyo bihere ico gihe rero ata amataxi akihaba, ibidandazo bizonyaruka bishikira abantu hakiri kare, hanyuma bishike no ku giciro gitoya.